mbega bashe umutipe ariko arapakurura imodoka canke ariko arakora iki kumengo ariko ararondera utwacisha ku munwa gabasha ivyo ari byo vyose umengo ibi bintu si bidandazwa umengo niyarara kabisa erego uyu mutipa yahavuye arondera ivyarya ariko kandi ndabona abantu umengo n'abasirimu bariko baraza wa mutipa arabandanya akazi kiwe alo kubera ikuri kuragira ivyo mwiyarara ndiko ndarondera utwo nofungura abavyeyi bawe barihe abavyeyi banje bapfiriye muri aksida y'imodoka nico gituma ndi ngaha kugira ngo ndondere utwondya yo ndababaye no kumva ivyo bintu yitwa gute none nitwa Jamie nawe witwa gute nitwa Mrs Jones ubu nawe ni n'umugabo wanje mbega basha ko ari abagomba muha inzingwa aya mahera asa n'akadorare basha ariko kumenga umugabo wiwe ntabibona neza gabasha akira aya mahera nayo wawe genda urondere ico kurya hanyuma urondere nahuba mukunzi kubera ko umuhaye amahera menshi ivyo ntibikugize wowe ugomba ko umwana yitwa n'inzara mwana twara ayo mahera hanyuma uronke ico ushobora gufungura umpaye amahera menshi oya ntaco mwana urakoze cane urakoze nawe rindira gatoya mbega basha kamuhaye nagaki reka turabe ngoma ndaguha akantu kandi akakazogukingira sivyo mbega basha ko mukita gute ngira n'umugufu kabisa wa musore aricomokeye basha atwaye ka kadorari Mr Jones nawe ariraniga baragiye aha hari haheze imyaka 19 batabonana na wa mwana aha rero niho bibera kumengo hari udodora gabasha mwaramutse neza mwaramutse ni mutama ajejwe inzu Mrs Jones ndakuzaniye inkuru atari nziza kuko mukanya nyene inzu agomba ashike ngaha ariko gamushinga nakubwiye yuko uzoronka amahera dukeneye twongera umwanya turabe ico dukora mumbabarire mu mazi umwanya muremure muri iyo nzu ubu mutegerezwa kuyivamwo twumve ubu ntaho dufise twoca tuja ndakwinginze mumbabarire kabisa mahungu mbega basha uwo wewe ni ndashitse nibaza ko ari bose nyene amazi ashitse Mrs Jones we ariko ararira ahubwo nyarutsa mutekere mugende ngurya nyene amazi araje reka tubaho ivyabo wibaza none ko duca tujahe mwaramutse mutaba mwaramutse ngwiki ngaho rero Mrs Jones n'umugabo wiwe nagiye kubasohora Mrs Jones ubu munsi ndakekeranya ntushobora kuja kubaraba ego reka tugende reka dodore rero basi nukuri ndabinginze fuma muduha umwanya mutoya ndabinginze ni muduha akanya gatoya nukuri ndabinginze duha akanya gatoya Mr. and Mrs. Jones. Mr. and Mrs. Jones niko mwita mbabarira noba ndakuzi reka mwereke rero ka kantu yamuha mana yanjye ni wewe uri Mrs. Jones amarira kiroroke kiramwisha mbabarira mutama musanzwe muzinanye n'uwo mudamu eraba nkiri umwana mutoya nabuze abavyeyi nkaba ntagira aho njyama sinari mfise ico gufungura John na Mrs Jones barambonye nari mwiyarara ndiko ndarondera utwo mfungura
biramwanse abyibutse bampa amafaranga yo kugura ibyo ndya kandi ntibari bafise n'ayandi mahera ariko barayampa baravuga bati akira aya mahera abo bantu rero ubona ngaha barankijije hari imfunguruzo ufise ngaho akira izi imfunguruzo inzu ni iwawe yo ibyo nibyo ndiko ndarota imana iguhezagire n'ukuri urakoze cyane urayikwiye warangiriye neza abarundi barayamaze bati ukora iciza ukagisanga imbere wakora ikibi naco kikaguherekeza uko bimeze kose kora neza wigendere iyo neza uzoba ukoze izotegerezwa kugaruka byanka byakunda imana ibahezagire cyane